iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwatugiye ko bagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzaguruka nini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'intwaro ibereye. Turazogaruka ahanini ku biriko biravugwa cane ku biriko birashikira abanyagihugu baba mu Gatumba bashaka kwimugwa aho bahuye n'isanganya ry'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ndetse n'uruzi Rusizi. Ni mugihe kandi havugwa amanyanga ariko arakorwa na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ndetse n'abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, harimwo n'abashikiranganje bakomeye cyane tuzakugaruka ko murano makuru ku buryo burambuye ngo bobo bashaka ko abanyagihugu bimugwa gusa bo bakaba ariko barigurirayo amatongo. Mu Gatumba ishavuraniga mu banyagihugu kuva leta ivuze ko igiye kwimura abanyagihugu kubera imyuzurira. Abanyagatumba abavuga ko baterekwa iyo ngingo babona nk'agahotoro. Abanyagihugu baho bavuga ko bamaze imyaka 4 baremerewe kubakirwa idigue canke se digue mu rurimi rw'igifaransa ku Rusizi, ariko bikaba vyarananiranye ko yubakwa. Kubwabo iyo digue yubatswe ngo ntangorane bosubira kugira. Igitangaza abanyagihugu n'ingene ngabategetsi bo hejuru bariko bihutira kugura amatongo mu Gatumba mu mwanya nyene bariko barabirukana. Muri abo bategetsi hakaba hariko haravugwamwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angene Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca. Abanyagihugu bakaba batanatahura impamvu ibindi bice nk'akajaga vyatewe n'amazi ivyo abanyagihugu batazimugwa. Aya turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye ntimuze kuja kure. Nimugihe kandi mu yandi hari amanyanga adasanzwe ariko arakorerwa ku biro vya zone Kanyosha. Bati turarushe n'amanyanga ariko abera ku biro vya zone, turasavye bakureho abakomisiyoneri mu biro vya zone. Abo ni abanyagihugu bitura ibiro vya zone Kanyosha biyamiriza amanyanga y'ibiturire ahabera ngo nta munyagihugu yakigwa atarishe amahera. Kuri zone ya Kanyosha irongowe na Artemone mvuye kure havugwa amanyanga adasanzwe y'ibiturire. Harabajejwe gutoza amafaranga umunyagihugu wese ashaka gusinyisha impapuro kwa chef de zone, abo twokwita abakomisiyoneri. Gutabaciye ko ntushikira chef de zone. Abakomisiyoneri barazwi bashizweho na chef de zone ngo barakorana batonda ku biro vya zone imisi yose guhera kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Umunyagihugu akeneye gushikira chef de zone ngari hagati y'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 20 bivanye n'uburemere bw'ivyo ashaka. Amwe mu mazina y'aba bakomisiyoneri bose twabashije kuyaronka n'abakomisiyoneri 5, harimwo Emmanuel wo muri quartier Kajiji, Dani muri quartier Busoro, Jedidia aba muri quartier Kizingwe, Janvier muri quartier Musama ndetse na Remeji yo muri quartier Gisyo. Quartier Nyabugete na quartier Ruziba nizo zidafise ng'abakomisiyoneri. Umunyagihugu naho yaba aba yagiye kuriha muri Bankobu kuri konti ya Meri ya Bujumbura ashitse kuri zone Kanyosha ntiyakigwa atarishe aba bakomisiyoneri ba chef de zone. Ibi bigatuma kandi hari impapuro nyinshi zamaze soka kuri zone atari amafaranga arishwe muri banki. Umunyagihugu ashitse kandi kuri zone akirihira aba bakomisiyoneri ntibirirwa baramugora mamboza ko yaciye kuriha ku banki. Ivyo akeneye vyose baca bamuhereza. Hari n'ivyo bonyene basinyako. Aha matohoza yakozwe akagaragaza ko chef de zone atwara 50% y'ayo mafaranga aba yiriwe aratozwa. Abanyagihugu bitura ivyo biro vya zone Kanyosha bakavuga ko barushe cyane kuko hari na bamwe muri bo babura ivyo bare kurirwa n'amategeko kuko bataronse amafaranga basabwa n'abo bakomisiyoneri. Bagasaba abayobozi bwa komine Muha n'uwigisagara ca Bujumbura guhagarika ayo manyanga ku neza yabo n'igihugu muri rusange. Tugiye kugaruka kuri ya makuru avuga kubiriko birashikira abanyagihugu baba mu Gatumba. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbere y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakore. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Uti baduhimiriza kuva mu Gatumba bo bakiruka kugurayo amatongo.
nk'uko aratanguye babwira mu Gatumba ishavurira niga mu banyagihugu leta ivuze ko igiye kwimura abanyagihugu kubera imyuzurira abanyagatumba bakavuga ko batere ku iyo ngingo babona nk'agahotoro. Abanyagihugu baho bavuga ko bamaze imyaka 4 baremerewe kubakirwa idigi canke se digue ku Rusizi ariko bikaba byananiranye ko yubakwa ngo bwabo iyo digue yubatswe nta ngorane bosubira kugira. Igitangaza abanyagihugu n'ingene abategetsi b'ejuru bariko bihutira kugura amatongo mu Gatumba mu mwanya nyene bariko barabirukana. Muri abo bategetsi nkuko nabibabwiye hakavugwamwo Njene Ndayishimiye ndetse na Gervais Nderakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Bakaba kandi batanatahura impamvu ibindi bice nka Kajaga vyatewe n'amazi vyo abanyagihugu batazimugwa. Ni benshi bashimye kugira ico bashikirije. Uti nkuko ati muturabire musemerere mudutabarize n'amakunga vyumve twebwe abanyagihugu mu Gatumba tugomba twamburwa amatongo yacu na leta yitwaje umwuzure w'amazi kandi n'ahantu nka hose ibibazo vy'amazi byo bakabikora kuri Gatumba gusa mu gihe ibibazo n'imyuzurira biri ahandi henshi. Twebwe icyo twasaba nuko bo twubakira idini kuko kuva muranunge ni idige kuko kuva na kera ryari rihari kandi abo bampema yuzuye nyene bavuga ngo baraturongoye nibo baridandaje babanje kurisambura. Uti twebwe abene gihugu bo mu Gatumba tugomba twambuguye amatongo yacu na leta yitwaje umwuzure w'amazi kandi n'ahantu nka hose ibibazo vy'amazi birahari ivyo bakabikora kuri Gatumba gusa mu gihe ibibazo vy'imyuzure biri ahandi henshi. Twebwe ico twasaba nuko bo twubakira idini kuko kuva na kera ryari rihari kandi abo ba mpema yuzuye nyene bavuga ngo baraturongoye nibo baridandaje babanje kurisambura. Ubu amazi ya Rusizi ariko aradutera biturutse kuri bo none ubu bagomba kutunyaga mu kwitwaza amazi. Ngo none ko amazi yateye mu kiyaya cyose c'Imbo nukubera iki bashaka kwimura abanyagatumba bonyine nimba bagenzwa n'ineza y'igihugu nibimure abantu nka bose bari mu kiyaya cyatewe n'amazi. Kajaga irabangamiwe kurusha Gatumba ariko kubera irimwo amazu y'abategetsi ntaco bayivuga ko. Ikindi gitangaje nuko abo nyene bariko bashaka kutwimura aribo bariko baza kuhagura amamiliyoni n'amamiliyoni. Nitwumva impamvu yo kutwomora ariko bakagoma baza kuhagura bakubaka n'amasitasiyo harimwo n'ay'umugore w'umukuru w'igihugu na Gervais Nderakobuca ariko arahubaka. Abategetsi benshi ntibasiba kuhagura bagomba batubwire ko bakunda twebwe ariko bakaba biyanka. Ikibazo ca Gatumba nikigoye ngo gutorera umuti. Twebwe duterwa n'amazi ya Rusizi ntabwo ari Tanganyika idutera. Kera twari dukingiwe n'idigi none abo bakunzi b'indango nibo bayisambuye. Twe nta kindi dusaba niba twubakire idigi nkuko vyahora kera. Turibuka umukuru w'igihugu bwiwe mu gihe yaravuye mu rugendo hanze yarivugiye ko amahera yo kubaka idigi ahari bayafashijwe na PNUD none ayo mahera yoba yaragiye ko ataryo bigeze bubaka. Ikindi ngo catubabaje ni ingingo yafashwe mu mpera y'indwi iheze yo kugara ibitaro n'amavuriro vyose vyegukira leta biri mu Gatumba. N'abari babigwariyemwo bose barabirukanye ngo baje kuraba handi bivuriza. Bamwe amagara yabo akaba yarasinzikaye kubwo kubacomoramwo amaserumu bakigwaye. Ivyo vyose ngo babikora ngo twihebure twiyomore. Yamara tuyasavye mu bwira abategetsi b'u Burundi ko ngo bazodukura hano turi ibiziga ngo nibasubire bakore nko mu mwaka w'2015 ngo niturota tuva hano. Ngo butumeze nk'abana b'inyoni batagira gitabara. Turasavye mudutabarize musemerere nkuko vyama bikorwa. Twe dukeneye idigi nta kindi dushaka nayo kwimugwa si wo muti. Turangije tubashimira leta kandi ngirakwiriye kuganira n'abanyagihugu mu Gatumba ikumviriza ivyumviro vyabo ikabikorera ko. Umuhindi Mahatma Gandhi niwe yagize ati ivyo vyiza ushaka kubikora ntarimwo nta vyiza birimwo ahubwo uzoba ushaka kungwanya. Ngo nimba leta ishakira neza abanyagatumba nikorane n'abanyagihugu mu gutora umuti w'ico kibazo.
Tugarutse gato inyuma gato kuri iki kibazo kivugwa kuri aya matongo baba bariko baranyagwa, nuko kandi imbere gato y'ibi vyose leta y'Ubushinwa, abahinga bo mu gihugu c'Ubushinwa bari baragiriye inama leta y'u Burundi ko aho hantu mu Gatumba ndetse na bari abantu babarizwa mu kiyaya bose ca Rusizi hotegwa umuceri ndetse n'ibindi bitegwa kugira ngo Uburundi buzoronke ivyo gupfungura ndetse bunasagurire n'amakungu. Ni mu gihe mu ntara ya Rumonge komine Muhuta hari ibintu bitangaje cyane, abantu batatu bo mu muryango umwe harimo umupolisi w'igihugu baburiwe irengero umunsi umwe, abaho babatabariza bose ngo banyurijwe rimwe ku munsi wa kane igenekerezo ya 18 ndamukizi uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ngo none bo baranyurijwe kubera ingorane canke imburano zitongo bariko bakurikirana. Inyuzwa ryabo riragoye gutahura. Mu gice ca mbere tubanze turabire hamwe imyidondoro yabo n'izo mburano z'amatongo. Uwa mbere duherako ni uwitwa Ndayiragije Tarcisse w'imyaka 38, arubatse afise abana batanu, akaba ku mutumba Buringa zone Muhuta komine Muhuta, asanzwe kandi ari umukozi w'Imana mu ishengero Evangelique Sans Frontières. Tubamenyeshe ko uwo nyene Ndayiragije Tarcisse niwe yahagarariye umuryango avukamo mu rubanza rw'itongo rubahuza n'uwundi muryango wa bene Barangenza Sylvestre Batazira Mabati bagizwe na Adeline Nimubona, Pio Nzahabonayo na Richard Nduwayo. Iryo tongo baburana riri ku Gacimbi Gihondogori kuri uwo mutumba wa Buringa. Urwo rubanza rukaba rumaze imyaka irenga 4 baburana. Intandaro y'urwo rubanza nuko abo mu muryango wa Ndayiragije Tarcisse bigeze kugura itongo ry'umuryango wa Barangenza Sylvestre, ariko mu nyuma wa muryango wa Barangenza Sylvestre ushaka kwisubiza iryo tongo mu kuvuga ko batigeze barigurisha. Aho rero niho hatanguriye imburano. Muri izo mburano abo mu muryango wa Barangenza Sylvestre bagumye batsindwa guhera ku mutumba ariko baca baguma bunguruza. Bashitse muri sentare y'intango ya Muhuta naho nyene baratsinzwe gushika muri sentare nkuru ya Rumonge, kuko umuryango wa Ndayiragije Tarcisse wari ufise impapuro zose zijanye n'ubuguzi. Batsinzwe muri aho muri sentare ya Rumonge baciye bungururiza muri sentare nkuru y'intara ya Bururi. Aho muri iyo sentare urubanza rwagumyemwe amanyanga menshi y'ibiturire, byatumye abo mu muryango wa Ndayiragije Tarcisse nabo baca bunguruza urubanza. Ugira kabiri yanyurujwe uwo munsi nyene no mupolisi w'igihugu yitwa Ndaruhekeye Nestor Batazira Mandela. Umupolisi ni mwene wabo Ndayiragije Tarcisse wo kwase wabo abavyeyi bavukana nyene. Muri zamburano za ryatongo se uwo mupolisi yitwa Nasani niwe yahoze aburanira iryo tongo ry'umuryango wari uhanganye n'umuryango. Mu nyuma Nasani yaritavye Imana, imburano zica zisigarana umushiki wa mupolisi Nestor alias Mandela, azwi ku mazina ya Penina, bisigura ko Penina ari mushiki wa Tarcisse na Nestor Batazira Mandela. Penina rero yahavuye aha uburenganzira bamwe basaza we bwo gukurikirana urwo rubanza, ico bita procuration, bisigura ko Ndayiragije Tarcisse na mwene wabo w'umupolisi Nestor Ndaruhekeye ari bo gushika uno munsi bariko barakurikirana urwo rubanza. Ariko Ndayiragije Tarcisse niwe yaseruka cyane kuko niwe yari afise umwanya ukwiye bivanye nuko mwene wabo w'umupolisi yaguma afatirwa n'akazi. Ubugira gatatu yanyurujwe uwo munsi nyene kuwa kane ni Nitunga Aristide, uwo nawe ni muramu canke se bofre wa Ndayiragije Tarcisse. Tarcisse niwe yubakanye na mushiki wa Aristide. Mu gice ca kabiri tukaba tugiye kugaruka nanone ku bindi kuri urubanza noneho mu buryo burambuye. Muti rero inyuruzwa ryabo ryagenze gute? Ku munsi wa kane genekerezo ya 18 ndamukizi uyu mwaka w'ibihumbi 2024, Ndayiragije Tarcisse yaravuye muhira iwe ku mutumba wa Buringa amanutse i Bujumbura mu bushikiranganje bw'ubutungane ajanye ibirego vya rwa rubanza rwabahuza na bene Barangenza Sylvestre. Amaze gushika mu gisagara ca Bujumbura uwo munsi nyene yaravuganye nabo mu muryango iwe kuri telefone yiwe ngendanwa, arababwira ko ashitse i Bujumbura. Aho hari isaha 8:10 z'umurango. Mu nyuma nta numwe yasubiye kumutora kuri telefone, abe bararindire kataha barabura, barondeje hose barabura, gushika ino saha ntibaratora Ndayiragije Tarcisse aho yo bari.
umupolisi Ndaruheke Nestor Bataziramandira akaba afise ipete rya Corporal Chef, asanzwe kandi ari we mushoferi w'urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge, benshi bavuga umushoferi wa komiseri. Umupolisi nawe kuri uwo munsi wa kane igenekerezo ya 18 Ndamukiza yarasanzwe ari i Bujumbura, yari yavuye mu Rumonge ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka, amanutse i Bujumbura gukoresha imodoka y'akazi yari ifise ikibazo. Kuri uwo munsi wa kane rero umupolisi Mandela yaravuye aho yari kumwe n'abandi bapolisi muri vira basiga bagira bafungure, we nyene yaranse gufungura. Yabwiye ati simbiye kwita mwene wacu hanyene muri vire ivyo tuvugana kuko arihuta. Aca duga ruguru ati ndagarutse ubu nyene. Abenshi bibajije ko uwo mupolisi yoba yaragiye kuraba mwene wabo Ndayiragije Taxis yamanukana ibirego mu bushikiranganje bw'ubutungane. Kuva iyo saha nta numwe yasubiye gukubita ijisho wa mupolisi Ndaruhekeye Nestor Bataziramandira, no kuri telefone yiwe baramubuze. Baba polisi bagenzuwe bararindiriye ko agaruka ngo afungure, utwo bamusigarije barabura. Ariko igitangaje n'amatohoza yagiye akorwa nuko ya modoka Nestor yari yagiye gukoresha i Bujumbura yahavuye kurwa aho muri garage ijanwa ku biro bikuru, ijanwa kuri Beseri, aho yarimwe n'ibikoresho vy'akazi harimwo n'inkoho. Ukunde iyo modoka n'ivyo bindi vyashitse aho muri Beseri niwabishikanye yo ni akananira abahinga. Twababwiye kandi ko Aristide ni muramu Beaufrey canke se wa Taxis. Uwo Aristide nawe nyene avuka muri ya commune Muhuta ku mutumba Kizuga, ariko yarasanzwe mu gisagara ca Bujumbura neza na neza ku Musaga ku mvo z'akazi, kuko yakorera muri Microfinance Huge Family iri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nitunga Aristide nawe nyene yaraburiwe irengero ku munsi wa kane igenekerezo ya 18 Ndamukiza umwaka wa 2024. Umunsi wa kane Aristide yaravuye muhira aho yaba muri quartier Musaga atonda ku kazi nkuko vyahora, ariko abandi babana bararindiriye umunsi kataha barabura. Babonye amasaha yitere baca batangura kumurondera kuri telefone yiwe bumva irazimije. Niyo rero bace bibaza ko Aristide yagiye mu masengesho kuko vyahora bishika kajayo, ariko baravye aho baba baciye babona Bibiliya yiwe baca barabwirana ko atagiye mu masengesho kuko iyo yagiye mu masengesho yategezwe kwitwaza Bibiliya yiwe. Bamwe babana abasore vyarabateye bwoba, bukeye bwabo baciye birukira ku kazi aho Aristide yakora muri ya Microfinance Huge Family. Bacitse basanze Aristide atari ku kazi, baje aho akorera babishiye ko Aristide yatashe mu bandi bakoze ku munsi wa kane nkuko vyahora, kandi ko atanuruhusha yasavye ku kazi. Ubwo bwaciye buba bwinshi rero muri bamwe babana. Kuva ubwo nta uzirengero ryiwe. Benshi mu bagize ico bashikiriza bibaza ko inyuruzwa ryabo batatu rifitanye isano n'izo ngorane z'amatongo kuko abo baburana bari basanzwe barabana nabi cyane, kandi bama bakoresha amayeri menshi kugira aburizemwo urwo rubanza bigarurire iryo ryatongo. Gushika ubu bwoba ni bwinshi mu muryango wabo banyurujwe, aho mu muryango wabo basaba inzego z'umutekano kubafasha kumenya iyo abantu batatu babo bari nkuko bamerewe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngama mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana bahezagire.